abakunzi bacu hamace duja no mu kuboko kwanje kw'ibubafu. Nitwagire igira ubuntu abantu umwe mu barongoye Ipendo Sound. Ego. Yes. Nitwa Irakoze Fabrice nkaba ndi umwe mu bamambre ba Ipendo Sound abankunzwe guhamagarwa ku izina rya Fable. Fable. Yeah. Yes. Gire na Fable karibu cyane mu kiganiro cacu kwiriba no muri studio za PJ Classic. James. Yeah. Tubwire ko cyane. Ego ni sawa gusa jewe naryohe cyane numvise ubwa mbere franchement ntabeshe iyi team narinzi. Muga nkibona flyer naciye nja kuri YouTube. Ndaba indirimbo zabo ahera ndaravye indirimbo zitari nke ndavuga ati wayo abo bantu nari ndabazi kandi bafite indirimbo ahubwo ni kwa kundi ushaka kumenya indirimbo kandi ukanayikunda ariko cyo ugasanga utari interest kumenya yo kumenya abayiririmba mugana abonye n'abantu benshi cyane mugo no munsi mbora muri studio ari abantu babiri santa bimeze biti byo Egire narinzi yuko twava tuza je navuga je narinzi ko muri mikro aza kuba bane James gire zagenze gute bo ivyakunze ko tubanga twese kubera ibikorwa byinshi no musini na dimanche kuba kuri twebwe turaba Kristo bigoye bari umunsi turi busy cyane ego tuzeza kwitaba ubutumire. Yes. Jewe ngira ko nikibazo umugwi Ipendo Sound numugwi umaze imyaka 2 uvutse werekanye ibikorwa byawo ariko mwiyo myaka 2 habaye mwibikorwa byinshi cyane basi byinshi cyane ariko ni byinshi ariko habaye n'indani muri team utuntu twishi murashobora kutubwira urugendo rwanyu kuva mutangure gushika ubu aho mugeze. Urugendo rwacu sinovuga byinshi mwatoranye gute ego sinovuga byinshi kintu kimwe gusanzwe Imana yabaye umwizigirwa bidasanzwe mwe tutagira uko twabivuga twarabonye Imana twatanguye 2020 mu kwa gatanu tariki 9 après tuza gutangura gusohora muri 2021 no twagiye tanguye gushira indirimbo zacu hanze bwambere twako tuyitegura twiyubaka hama ngene twatoranye byari byoroshe cyane je nari sanzwe nkora carrière solo bajya nabo bari basanze bari kuri backup yanje kenshi rero barira abagenzi kuva mu buto bwacu twatuzinanye twadusanzwe turiko turakorana yego byari byoroshe cyane ko Imana ishize ku mutima ico cyiyumviro byoroha cyane kuba kibabwira kandi bakacumva. Yes. Mu mugwi novuga Ipendo Sound numugwi habonetsemwo impinduka nyinshi cyane hagiye harinjiramwe abantu ariko kandi bongera basohoka tugiye kuri Francis yarinjiye yongera aravamwo tugiye kuri Miss Burundi numuntu umwe mu batari ko baraboneka cyane ariko sishaka kuvuga ngo yaravuyemwo kumbure muze kuduha umuco n'uwundi yagiye hanze uko kuntu binjira basohoka nta impact bishobora kugira ku mugwi. Oya ego kwanza byagenze gute kugira bavemwo ni mishwano nkuko beshi babwibaza usanga ari uburenganzira bw'umuntu twebwe Ipendo Sound cyimvira cyase kugira umugwi no guteza imbere umuntu wese mu vyo ari karakora kugira atera imbere niyo mpamvu hari indirimbo nyinshi zasohotse muri iyo myaka 2 usanga atari za Ipendo hari naje ubwanje nasohoye indirimbo ya Jenyine na Prince Machine urumva rero urumva na Francis yararindirimbo n'ubitwa Greta n'abandi bari mu nzira dufite nyinshi tubitse umwe wese turiko turamutegura kuba we apana kuba umugwe gusa kuba umugwe donc twizeye ko na Fable mu misiza none tugiye kubona ego nawe nyene tuzoba indirimbo ziwe vuba cyane rero ivyerekeye Francis navuga ati na Miss Burundi cyane hari hageze ko agenda turamubwira ati nyene yo wakuze turakubwira ati ugende kubaka donc ntibivanamwe ni mwebwe muvuga ati harageze nta numwe aravamo twivanyemo turasize ko tugiye Miss Burundi bo imyanya niyo yatanguye imugora na cyane ko yabafise ibikorwa byinshi
hama kandi nuze Miss Bondi nta ni focusinga cyane cyane ku byo kuririmba arafite ibindi byinshi ashoboye byinshi vire mujya mu mwigeme turamwemera afite utuntu twishashoboye kwambika abantu guha ivyimvira abantu kumanaginga abantu ivyo rero nivyo no munsi arandika n'ama script y'ama video urumva nivyo no munsi ariko arakora muri pen sino wacu n'inshuti yacu two turakorana vraiment yes ngiriye ko nanje ngo kumbure mbaze nashaka kumenya uri kuradusigurira yuko Ipendo Sound ni groupe mugabo hari umuntu agira uburenganzira bwo gusohora indirimbo kwiwe shaka kumenya kuko urumva uri kurumva nakahe kamaro ko kuba muri Ipendo mu gihe umuntu afite uburenganzira bwo gusohora indirimbo ukwiwe kandi asanzwe arimo ikindi nashaka kubaza mbe n'abantu basanzwe basengera hamwe canke n'umugwi w'abantu batandukanye basengera ahantu hatandukanye hama bagiye hamwe kugira ngo batezanye imbere niyihe vision mufise muri Ipendo twumve yuko ihwanye kumbure n'ivyo mwashize imbere n'ivyo mwifuza bon akamaro sinzi wavuze ngo ushaka kugera kure Francis Nkakarere arafise indirimbo yagiye muri studio arakora nziza cyane turajana ruguru turakora video turanayilansa mugasha tuvuga ati indirimbo ntije kuri YouTube kubera urumva turumva bireke abantu benshi barayibonye muri event yiwe mugabo yagiye kuri YouTube turavuga ati tubona bidakenewe kubera iki turafise icyambere dushira imbere excellence twararavye video twakorewe turaraba uburyo ntacyo bitubwiye tuzorondera ubundi mugabo ibi bintu tukabishira hanze ntuzoba witukishije wewe uzobutukishije umugwi wose naho asohora kundiri naho yasohora ku gatwe kiwe hariho aho bigaruka ikitwa ikaja mu ndirimbo zisohowe na haraja korogo urumva donc n'ibintu muri studio umuririmbyi wo muri Ipendo turajana yandika turi kumwe byose tukamushigikira hama akagira icyakoze natwe tukaraba ico dushoboye tukagikora donc biba ari vya bindi nyene muga ni kugira ngo nimba kuko abantu bahamagawe gutandukanye hariho abantu bahamagawe gukorana n'abandi naho yokorana n'abandi haba ifise ciwi washaka gukora yumva kimubiramo ntidusha tumuzimya tumubwira ati bikore tugufashe kubikora bisigura ko hari abantu bashobora kuba ariko baratwumviriza ugasanga nawe arafise envie yo kuja mu mugwi mugabo nkuko kwiwawe umva nahishaka kumenya itandukaniro hari indirimbo musohora nk'umugwi Ipendo hakaba n'indirimbo umuntu ashobora gusohora ari mu mugwi wenyene muga agashigikirwa na ikitwa ko ari indirimbo uvuga umwaka imbere yo kutangura tuba turandika hari umwaka yose turandika tukamubaza wowe ufise iki ushaka tukagishirako gutyo hama ufise iki nibike wabuze tukaja hamwe nico bituma umugwi wanyu urimo abantu bangahe bo buturi 8 en fait twakomeje cyane team management abaririmbyi 8 abamizisi barkwabo hamwe na team management rero bashika batanu ukuvuga abamizisi nabo bose hamwe ni bangahe donc n'abamizisi batanu umugwi w'abantu 18 ego nimugwi komeye yes nibaza ko imbere ko tubandanya n'ibindi bibazo reka tugaruke mu kanya indirimbo indirimbo je sinzi ukuntu noyivuga niyo novuga je ku bwanje niho nabamenyeye ko yarampungabanishije ariko reka novuga tubasabe akapera kwinyene ariko na ahera tutayibagiye bien sûr hama inyuma yaho rero nari nababwiye ko ku murongo wa telefone mushobora kuza gutelefona cyangwa mwandika ubutumwa ndibaza bwo tugora mu gihe dufise aba invité ariko bashoye kwakura kugira ngo arico bafise babaza kugira ngo bashobore kubaza yes nibaze yuko bakiriko barahamagara turaza kumviriza mumvise ko ari umugwi ukomeye cyane n'umugwi umaze imyaka 2 n'umugwi mbe mu ncamake mumaze gusohora muri rusangi indirimbo z'umugwi mumaze gusohora ni zingahe atarimo izumwe ni zitatu
nukuvuga ngo biriko biraba mukunzi wanje hamwe na ahera. Izo nizo indirimbo zitatu mu myaka no kuva mu mwaka umwe kuko mwatanga imyaka 2 hama mutangura gusora haheze umwaka indirimbo zitatu mbega zose n'ama video zose n'ama naravuzico kunganisha nagihari yes nagihari mukunzi wanje ndutira hose nemuyera nemuyera narabuzico no kunganisha nagihari nagihari mukunzi wanje ndutira bose nkemuyera nkemuyera James wabyumvise byaba ko bagira banyakira muri ipendo sa vuba nawe nako rega wamenga nitwe twaje twese turiki oya urumva bafise indirimbo nziza indirimbo wanashima zitanagoye cyane gufata ya matitre wamye uvuga ego indirimbo usanga ni indirimbo nziza mugabo ariko ndiko ndaraba mu myaka mumaze kuri jewe nari kuvuga yuko mwari kuba mugeze kure cyane mwari kuba mugeze kure cyane hari ntambamye mwahuye nazo bo ntituragira kure gose ariko ikintu kimwe turashima imwama tugejeje yes hari ivyo duhura navyo bikamera nk'ibitublotse ariko twarabonye imana ikintu cyambere twe dushimira imana yego ejo nanakivuze ahantu hari aho reka ndakivuge no ngaha sinahora nkunda kukivuga yego umwami yaraduhaye akantu nuvuga ko abaririmbyi benshi baragakena kandi babakifuza yes turandika neza murandika sha yo confidence irarenze bro vraiment turandika indirimbo ziryoshe rero hakuru indirimbo iryoshe yego nahitumenyekana cuga umubandanye ukora yego ntipfa mu bandi majambo ntahija James none uravyaye kumenga ntavyo wemeye bandika neza canke ntibandika bon gusa ikintu gitangaje nitwe ahubwo twari kubabwira yuko bandika neza mugabo bo bariyumva ni vyiza kugira confidence ni vyiza kwiyumva muri wewe yuko uzi twandika neza hama ikiba gisigaye wemera utemera kujya rero ubuzi yuko wandika neza ubu kwiye gudusengera canke gusengera iyo ndirimbo isohose kugira ngo ishike kuri bose bashoboka ni numva arico kintu kiba kinakomeye kuko izi ndirimbo nizituma turema tuja mu gisabisho mu gusenga tuja mu mwuka twumva yuko Imana yacu igihari kuko ikora vyinshi ego nico ni ciza ni ntambwe nyinshi mwamaze tubwiye ko mfise ibikorwa vyinshi mugiye gukora biri imbere nizere yuko ngira ngo nta giteramo murategura kumbure nka twaragiteguye ego muramaze kugitegura ego twaragiteguye cyari cyitwa Palusia Palusia event igiriki bisigura ngo ko experiment ubwiza bw'Imana kububaho mbe mwese musanzwe mukijijwe mu mugwi wanyu cyane musengera hamwe mwese oya bigoye kuririmba udakijijwe vraiment oya bon mwama mubona ntidusengera hamwe ariko benshi basengera mu ishengero ryitwa Spirit Garden Church kwa Ferdinand apôtre Ferdinand ok yes ariko kandi Feb ngaho ntakaravuga niki nawe wigiye muri iPen Sound canke nawe mwatanguranye kuva ijya myaka canke haheze igihe jewe ikintu kimwe novuga ku mugwi iPen Sound ni ibintu byinshi nawubonye ko mugabo ndashobora kuvuga kimwe n'umugwi vraiment uri bien organisé n'umugwi upanze neza ibintu byose byawo biri ku murongo n'umugwi vraiment ukorera muri excellence sindayivuze nuko ndawurimo mugamvuze ivyo nabonye icya kabiri mwari mumbajije
ati nawe wawe mwatanguranye kuva Ipendo Sound je ntitwatanguranye ariko ndahamaze umwaka umwe ndakwije umwaka rero muri uwo mwaka narabonye ibintu byinshi Ipendo Sound twaramaze kunywana turafitanye intimite twaramaze kwinjiranamwo ya ndabishima Imana kandi Imana yarangiriye ubuntu kuba muri no mugwi ndabishima bon je hari ikintu kiciye kinza mu mutwe sinzi ko Santa nawe kimujemwo hari ikintu ikanguro rihari mu no kwita mu mashengero ukumva ati nko kuri kwa apotre yaravuze Ferdinand hariho Ipendo Sound ukumva kwa muri sinzi kwa Evrare hariho Victoria Team ukumva kwa Kevin hariho MTC urumva hariho ikintu umenga ariko kandi abo bose kuko uravye neza nka Livia asengera kwa Evrare mugabo ari mu muri Ipendo Sound kandi uravye jenge ndabakurikirana uravye nka bagize nk'igiteramo nka Victoria's Team canke MTC abantu benshi bagira backing usanga ari abo muri Ipendo Sound nukusigura naho basengera hatandukanye bari hamwe ndavye hariho umwigeme ngaho agira worship dance nuwo muri Eglise Oasis yagize worship dance nukuvuga bijya bya drama donc hariho ukuntu hariho collaboration nziza ni vyiza reko muyumvira gutegura ikintu kinini ya abo bantu bose kandi bari hamwe dushize hamwe kandi ni vyiza jewe nabwiye abantu bama baje ngaha twe muri PJ Classic FM turufise intumbero yo kugira ikintu kizoza kirumuriro bimwe bamuntu yita ngo fire kandi kibahuza kamera kiza gihuza abaririmvyi bose ba gospel bose je nizere ko kugira ngo abantu babone ko dufise ingabirano je navyifuza ariko Imana idufashije nifise ko twogira ikintu ni nko mezi 3 ari ryari ikintu kinini yakirimo abo bantu bose kugira ngo abantu batwumviriza baze bavuga ati niya sound twumvise niya Ipendo twumvise niya MT niya ndenwa mugwi ni babandi batandukanye turababonye rero kandi nifuza ko nuko ibintu by'uburyo bigoye biradukundiye coba open mugabo murazi yuko urategura ibintu nk'ivyo bisaba uburyo umva umuntu ategerezwa mu guko biri kose twe twifuza yuko uburyo ni buvuze mu izina rya Yesu buze kugira ngo abantu tureme kuko abantu bari kwatwumviriza hari abantu barushe hari abantu baba bagwaye hari abantu baba bafite ibibazo bitandukanye hari abantu baba bafunzwe hari abantu babona yuko ubuzima bwabaye ndase mburazi ko yuko hari umuntu ari abafunzwe mu busho butandukanye dufate nko mu mpimba ko niho hanyuma hambere umuntu aja ugasanga hari umuntu ari hanze mugasanga yari hanze abuza amahoro kurusha ujya muntu ari ndani kandi ujya muntu wewe ari we no kumva ko yofatwa rero novuga nti ni vyiza yuko tubaremesha muri zino ndirimbo zacu indirimbo zihimbaza nobaza gatoyi president twara umugwi amastile yose nawe nyumenga murafise style ya no kwita nka adoration est-ce que muravaria amastile twe cyane cyane dukora rock yego mugabo style zose turazishobora niyo mpamvu twitege ibindi bintu yego dufite amastile menshi gusa hakuru tuguma kuri rock yego nibaza ko kwinjira ku ndirimbo cyane cyane ahera kugira ngo mukorane n'umugwi Victoria's Team nawe n'umugwi ugizwe n'abantu benshi ko mwashoboye gukorana n'abantu babiri mwakoranye gute ntituza kuvuga amasezerano mwagiraniye ariko ibintu do base byatumye mukorana n'ibyahe ni ukuvuga kugira bemere kuza mu ndirimbo yanyu kubisanzwe Victoria's Team uburyo twakoranyemwo ikintu cambere cyo no bamenyesha nuko Victoria's Team ari umugwi dusanzwe dufitaniye ubucuti budasanzwe ubucuti bumwe rero budasanzwe rero twari gushobora no kubwira MTC ko MTC nawe nyene yakorera muri ya style ya Victoria's Team mugabo kubera ko burya bucuti bundi budasanzwe dufitaniye ni kimwe mu bintu byatumye dushobora kumva ko twokorana ikindi naco kigira kabiri nuko bwa mbere na mbere nka Davi na Gula n'abantu jewe ubwanje ukuntu nashitse muri Ipendo Sound ndababona ahubwo nahora nibaza ko bari nk'abakuza nagiye kumenya mu nyuma ko bamenyanye kubera muzike nyene rero burya bucuti nibwo bwadutumye hakuru dushobora gukorana bijya mwabonye twakoranye yes
hari ikindi kintu carimwo cabonetsemo kuko twibutse conference de presse mwayigiriye naho hantu kuri Great at Vision ni ukuvuga ngo Great at Vision nayo na iPend Sound canke kubwiye indirimbo yonyene specifiquement bari bafitaniye ubucuti bwa canke byagenze gute kugira bakorana uyirongoye si wo wayo n'umugenzi wanje inshuti yanje turafise ibyo twahuriyemo tukabikorana gutyo bisanzwe turabana nk'abagenzi hama rero niho yamenye ivy'indirimbo ati numva twoyishigikiye ati mushaka gushigikira gute baca baremera rero amafaranga baca baduterera amafaranga twakoresheje yose kuva ku myambarire kuri studio na video canke oje twe twarahejeje kuyikora okay ariko baratanze amafaranga atari make kugira dukore video yes ndumva yuko hari abantu bafasha abantu bose batwumviriza ni vyiza yuko abantu bose bafashe abantu bakora cyane bibere n'akarore n'abandi bantu cyane abantu rega bafite amahera bayajyamo no munsi narifise topic nza kuvugana n'abantu hari abantu biyumvira yuko gufasha nimba kufasha ibintu bininiya no umuntu ashobora gufasha ikintu gitoya umuntu ari we wese arafise icyo ashobora gufasha hari ushobora gufasha déplacement y'abaririmbyi hari ushobora kubaha ikibanza bagiriramwo video cyangwa akabatera icyumviro ahubwo naringira ngire ko akabazo gato nagira mbaze mbe muri ko murandika indirimbo n'ayahe majambo kenshi abazamwo muyatumbereza muri ihe ntumbero sinzi ko iki mu ntahura twebwe ikintu ca mbere utazigera wumva mu ndirimbo zacu ni gihe ni kuririmba nk'ibintu tuko turacamo ngo naguze imodoka muca indirimbo ngo yo gushima nashakiye turafise abantu bamwe turafise umurongo twaciye ntarengwa donc hari ibintu tutajamwo ibintu ngo wubatse inzu ngo warongoye ngo bituma uririmba no ivyo twe tubifata nkaho wowe uri kurakora profane mugabo turafise message tuko turaririmba itarengwa n'igikorwa Yesu Kristo yakoze kuvuga ngo no muraba urukundo rw'Imana uko rungana ko yatwise abana b'Imana kandi uyu munsi niko turi hama twibuka ko yadukunze ntiyadukunze ko yatwagororotse ntiyadukunze ko tumeze neza turi abana beza umviriza yadukunze tudahari idukunda turi abanyavyaha nta ruhara na rumwe ishaka ko dushiramwo hari igihe umuntu agukunda wewe akagukunda avuga ati wewe uri umwana mwiza iki ejo uhindutse gato aca guheba iki mugabo yoyo yagukunze ataciza na kimurako unconditional love umva muragaragaza urukundo rwa Yesu Kristo nico Yesu yadukoreye ico yakoze bacitse bisanzwe nituvuga twinjira muri societe tuvuge ubuzima bw'umushaka tuvuge vie privée yacu ariko ni Imana urabona nk'ubu uri kuraririmba ibintu by'amagogo hari ibihugu ko wariye ko waguze imodoka bisa n'ibintu bisanzwe bavuga mugabo kubera hari abantu baca baprofita ko turi mu gihugu kuvuga ngo kitaragera kure gose baca baprofita bakavuga ati katuvuge bya bindi babaje bica bakora ku undi wese atari bizohoraho turimba ibintu tuvuga ati message n'umwuzukuru azoyumva avuga ati abantu bari bagiye Imana yes ni byiza yuko twibutsa n'abantu hari abantu usanga bataronka umwanya wo gusoma Bibiliya mugabo basakafuma aronka umwanya wo kumva indirimbo akumva ivyo Yesu yakoze hari abantu bibaza ko yakoze bikeye hari abantu bibaza ngo urumva ari ibintu hajeje navyo sanga muri parcours ya Yesu igihe yazano kwisi hari ibintu byinshi urashobora no kwandika ukuntu yakitu rya muntu rya mugore yamuciye inyuma caramukora ko gusa carakira ububasha ubushobozi abantu muzi gukompoza santa ifogo sorry indirimbo ndashobora gukomanta ko imeze neza cyangwa itameze neza vraiment jewe ndibuka ko kera narazandika mbwa sinzi niyo zigeze ariko ni vyiza numva ko ari igikorwa ciza mukora cyo kwibutsa abantu ubunini bwa Yesu ico yakoze ku musaraba la puissance yiwe numva ko ari ibintu ariko rero kandi ino ndirimbo imbere y'uko kuko nayo maza kutucishiriza ko kameme muri ko muraraba kumbure uko mwaye mwiteze itarasoka n'ubu rero impact imaze kugira nka umugwi Ipendo Sound mu bivuga kwiki feedback vraiment nziza nziza cyane n'intahe zatanguye kudushikira ntahe amen yes narabonye n'aba DJ babahe mu Uganda
gusanga ntabyumva nyene ntiyumva ururimi neza ariko arumva ko harimo umudiho mwiza kandi twe tuzinaye nta none arinze kandi nimwe mwikorera vyose nimwe mwikorera vyose amajwi ku mudiho tu vyose usanzwe uvuza ama instrument yawe wewe jewe ndavuza gitari acoustic ariko ndafise piano kwa musengira piano muhira ndagerageza bikeya gusa okay ndashobora kwandika indirimbo yes ni vyiza ariko kandi iyi ndirimbo yakoze n'umuntu akaze na John Erard uravye amasanamu yiwe y'izindi zose asanzwe akora urabona ko si ikintu gusa cyari kugarukira hafi kandi ni indirimbo imaze kugira amajeme 1.8k ni feedback nziza cyane muri gospel nego encore plus mu ndwi zingahe ni mu minsi 10 donc 2 semaines ntizibiri ni atari oya ahubwo jewe kuri jewe ni bike rifo ko abantu afite ingorane twebwe ntidusaba gushigikira abantu bacu basora indirimbo tubashigikire twe tuja ku ma YouTube kuraba ibindi bintu by'abandi biki turaba indirimbo zidufasha reka je birenda batera inkuru ariko kandi ngende ndababajije niki kibazo nabo kumbure bugito babivuga ko urazi ko hariho ibiganiro nkunda kugira live kuri Instagram yego hariho rero nk'umurimbyi akubwira ati jewe Jesse ndirimba ngo kubera amaviews ngo kugira ngo amaviews ngo abantu bagira amaviews tinonurimba kubera iki ngo kugira ngo igire impact none wibaza byo abantu babiraba nibirobo sabana iyo ntahe azoyumva gutatayira mugabo ni d'une part uwo muntu ndashobora kumushigira gato mugabo d'une autre part kuko wewe ayishizeko si waja kurondera abantu bayiraba ahubwo warayishirako hama abantu bakayiraba bayiraba mugabo kameme bazi ko hari ikintu cabaye nukuvuga hariho strategie ukoresha kuko yaciye ambwira ati ngo mbere ngo nizo byo zigeze ko ngo ni ubimbwiye uriba ntavyo yarazi nawe bongira ikibazo rero kuri iPen sound namwe ivyo ma views ntimubiraba cyangwa namwe mugira iyo impact abantu bataraha ivyo bintu abantu bavuga ivyo ni ivyitwaze yes bige barazikeneye kandi cyane il faut que tureka kuba ba hypocrite Epo wika like ntazo warukene mviriza rega n'abantu n'umuntu yari karayiraba hama yagize like donc aya ma commentaire amajana 247 James bisigura ko umuntu yayiravye yayumvirije arayumviriza iyo ntahe yumva iyo ntahe aguha feedback yayo ayigira gute tayumvira urazi abantu irikira bashikira twe turazi ko abantu bamaze gushikira ni benshi kurusha abo tubona ngaho kuri YouTube ego ubwo urabona ko en tout cas YouTube irashobora kuguha igicapo cy'abantu yashikiriye ego irashobora kuguha igicapo cy'abantu yashikiriye kuko hari igihe baba baki hari igihe baba benshi yes ubona ngene indirimbo bayakiriye ego mbe niyo ndirimbo bari bahejeje kugira akapera iyi ni idushiriremwo rero tapi kugira ngo twumve ngira ngo amajwi yabarongoroye muga ndifuza ko ikindi gihe nimwagaruka muze mwese 18 nama instrument twaguye studio oya jewe ndazi yuko haje batandatu piano guitar tuzobiconnecta tugire worship ngaha ahindani kabisa yego ndera kumugwa w'Imana niho nibera nabitsizera ndera tumwana w'Imana tena papa turasa negejwe hafi haramaraso mvugira negejwe hafi haramaraso sinigeze cyangwa amafaranga sinizahabu zanyinjija hera sinikono byagezwe oya cyatumye cyeninjira hera urukundo imbabazi n'urukundo imbabazi undishikira undaremewe undaremewe undishikira undaremewe yes yes nta muri mwese nta numwagira laugh bon umwese yose ndayizi areka drums ndayizi drums itango ndayizi
yes gira kamere k'Imana niko bitukwera kuko kwera atari ikintu none umuntu yajemye mu azacungura abantu ntihakenewe ibihano ngo ngorogwe hakenewe ijambo ry'Imana ngo mpindurwe ntihakenewe ibikorwa kugira ngizwe ahubwo hakenewe ukizera kugira mpindurwe sinirati ibikorwa byanje na gato nirati igikorwa giheze ca Kristo aya maraso mvugira ubu negejwe hafi hari amaraso sibikoze cyangwa amafaranga sinizahabu zanyinjije ahera sibikorwa by'ibyagizwe oya byatumye nca ninjira ahera urukundo n'imbabazi urukundo yes n'imbabazi ubu ndishikira ubu naremewe ubu ndishikira ubu naremewe ubu ndishikira ubu naremewe ubu ndishikira ubu naremewe yes sante indirimbo turaza kuyisubiramwo aho tuhava tuyivyina ko nabonye ari akantu keza mu mwanya ya yego hari akantu bagira gutya bagira ngo ndatambuko ndavyumva koko ndayitambuko ndavyumva mfite kubera kwitambika umuntu ashobora gutambuka asha ego no mustudia bon ni vyiza kandi fait du profite au moins une occasion yo gutambira Imana le dimanche naho undi muntu ariko aratwumviriza hari hose nitwayishiramwe hava araba kubita ikirenge